Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombondesha kure yacu na yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka nene kwereko aravugwa mu bisata bigiye bitandukanye. Cane cane turazagaruka mu gisata c'intwaro ibereye kuri ubu, aho mu gisagara ca Bujumbura ho ibintu bibandanya kuyangara umwanya ku mwanya. Ni mu gihe bamwe bari kwibaza ko nimba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye muri leta yiwe afise abamufasha canke igihugu gifise umukuru w'igihugu gusa abamufasha bo bama biyicariye mu mabiro umunsi ku munsi. Ni mu gihe kandi murano makuru tuza kubageza ko ivyatangajwe n'umuhinga mu vy'ubutunzi Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parsemu mu kiganiro yari yaremesheje kubamenyesha makuru, ubwo Faustin Ndikumana we yivugiye ko leta yananiwe, umukuru w'igihugu nawe akwiriye gushiramwo iyindi irimwo abahinga babimenyereye. Ivyo akaba bishikirije mu kanya gato gaheze mu kiganiro haye abamenyesha makuru, mu gihe yariko ashikiriza ivyo korwa inyuma yaho umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca amenyesheje ari imbere y'inama nshinga amateka ko gushika ubu ataco leta ibona yokora kuri ibibazo bimaze imisi vyibonekeza, usanga bifise inkomoko kwibura ry'amafaranga mva makungu ari nayo ntandaro y'ibura ry'ibitoro, ikena ry'ibinyobwa vya Brarudi, isukari be n'ibindi. Ico gihe Gervais Ndirakobuca akaba yaravuze kandi ko ibibazo biriko biribonekeza uyu munsi ari ingaruka mbi zaturutse ku bihano Uburundi bwafatiwe mu mwaka w'ibihumbi 2015. Ibi turaza kubigaruka ko mu buryo burambuye, ndetse tuze no kubabwira n'ivyatangajwe na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Orukome n'ibindi bigenda bitangazwa n'abandi banyepolitike batabona kumwe ibintu na leta ya CNDD-FDD. Nkuko natanguye mbivuga, hari ikibazo bamwe bibaza nimba abarundi bafise niba umukuru w'igihugu afise abamufasha canke ari babandi bavyukira mu mabiro umunsi ku munsi. Iki ni kibazo abatari bake bariko baribaza inyuma y'amagorwa yo kwiyunguruza muri kino gihe babayemwo mu gisagara ca Bujumbura, aho bisigaye vyarabaye akayobera abahinga. Abiyunguruza muri ico gisagara bakaba batakibona imodoka zibunguruza, abagize imana bakayironka nabo bakaba bagira kuyiriha amafaranga menshi bakongera bakagenda bapakiwe nk'amavoka mu giseke nk'uko bishikirizwa na bamwe mu banyagihugu. Ivyo vyose kandi ngo biraba igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu mabarabara kirorera, nayo abanyagihugu bakaba basigaye babona ko agateka kabo gahonyangwa atacamira. Mbere abandi bakaba badatinya kuvuga ko ngivyo barimo ngo ari igihano kirenze ukwemera bariko barakora, bahawe n'intwaro ya CNDD-FDD kandi batazi icaha bakoze bariko barishura. Ivyo vyose bakaba bavyidoga mu kurira imodokari iyishoboye kuboneka, bakaba banigana bigatuma basuma bikika mu kiza bakanigana, ariko abo barondera kwiba amafaranga canke amatelefone ngo n'ugwaje uwiwe ntakironka uko yoshobora kuja kumugarukirako. Vyose bigaturuka rero kwibura ry'ibitoro, ibintu rero ngo vyananiranye vyo rwose abantu ntibakibona uko bagiye kubandanya babaho. Tugarutse kuri ibi vyatangajwe na Faustin Ndikumana, umuhinga mu vy'ubutunzi arongoye ishirahamwe Orukome, mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu munsi wa gatatu, Faustin Ndikumana we yagarutse kuri ibibazo bihambaye cane igihugu kirimo kiracamwo. We akavuga ko usanga bifise inkomoko kwibura ry'amafaranga mva makungu ari nayo ntandaro y'ibura ry'ibitoro, ikena ry'ibinyobwa vya Brarudi, isukari ndetse n'ibindi. Gervais Ndirakobuca we imbere y'abashinga amateka akaba yaravuze ko ibi vyose ari ingaruka mbi z'ivyaturutse ku bihano Burundi bwafatiwe kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. Muti bimeze bite? Ku bwa Faustin Ndikumana we abona ko kw'isi yose atana hamwe leta yoshobora kuvuga ko yobura inyishu, ahubwo nyabona ko itegezwa gukora ibishoboka vyose kugira ngo itorere umuti ibibazo biba bihanze abanyagihugu. Kubwiwe kandi ngo leta iri mu mirwi ibiri, hari umukuru w'igihugu abafise ivyiyumviro vyiza aba yipfuza ko vyorangurirwa abarundi, ariko hakaba hari n'urwego nshingwa bikorwa rwiwe rwa leta arirwo bita guverinoma. Akabona ko iyi guverinoma kuba yarananiwe akwiye kuyihindura, agashiramwo ababimenyereye bafise ubuhinga babikoze kera kandi babunyoye.
abajijwe ivyihuta vyokorwa muri ibi bihe Faustin Ndikumana akabona ko icambere leta yari ikwiye gukora ari ugusaba ideni ryihuta ariko inyungu yaryo ikaba ari itavuna bimwe bita credit concessionnaire. Ikindi kandi ngo leta yo kwihutira kongera kugiranirana imigenderanire myiza n'abahora bafasha Burundi kuko ngo ivyo gushora amavoka n'ikawa kugira ngo bizotorere umuti ibibazo dufise uyu munsi ari inyishu zizoza haheze igihe kirekire nk'uko vyatangajwe na Faustin Ndikumana mu kiganiro yagirishije abamenyesha makuru kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo y'umunani Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Ni nako kandi mu vyatangajwe na Faustin Ndikumana abona ko leta ikwiye gusaba ideni ryihuta kugira ngo igihugu kibandanye kibaho nayo kugira ibibazo bihari birangire ngo arakwiye inama y'incabwenge zoheza zigashiraho urupapuro rw'inzira uko igihugu gikwiye kuva mu bibazo bihari ngo vyotuma kandi leta icishinga amabanga abantu bijunja n'ijambo bashobora gukora ivyo vyoba vyapfunditswe. Ikindi kandi ashikiriza cyo kuri Burundi mu bibazo bihari vy'ubutunzi ngo leta irakwiriye kumenya uko isi itwarwa mu vy'ubutunzi ordre mondial vyotuma leta imenya ivyo ikora n'ivyo itokora. Faustin Ndikumana akavuga ko ibanki nkuru y'igihugu BRB itegezwe gukora icigwa c'uko amafaranga mva makungu yakoze kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018. BRB ngo yoza kandi yarakora icegeranyo ko amezi 3 aheze. Ikindi kandi ngo amazu yavunje amahera mva makungu yosubira gukora kugira amahera abantu bashobore kuyaronka vyoroshe. Uyu arongoye ishiramwe Parsem akabasaba leta kugabanya ingendo ataco zimarira igihugu kiboneka. Aha avuga ko kera hakozwe urugendo hari ivyaca vyubakwa nk'isomero ry'ibitabo muri kaminuza y'u Burundi, iradio yashinzwe, ibitaro vyitiriwe umwami Karide ndetse n'ibindi. Akabarangije avuga ko leta yoshira inguvu ziboneka mu gisata caba mu rugendo aho mu bihugu bibanye ico gisata cinjiza miliyoni 800 z'amadolari. Nayo leta rero ngo yokoresha kandi imvugo ziza ku barundi basanzwe baba hanze kugira bashobore guhimiriza abagwiza tunga kuzana imitahe ngaha mu gihugu c'u Burundi nk'uko vyatangajwe n'uyu muhinga mu vy'ubutunzi Faustin Ndikumana. Faustin Ndikumana wenyene avuye mu gacerere kuko na Gabriel Rufyiri arongoye ishira hamwe urukome nawe adatahura impamvu leta iguma ishira amashiramwe mashasha kandi amwe yarugaye ayandi nayo ari ku musego. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru Gabriel Rufyiri nawe yatanze mu kwezi guheze uyu arongoye ishiramwe urukome yavuze ko adatahura impamvu leta ibandanye inshinga amashiramwe mashasha kandi ibona ko ayatari make yagiye arahomba kuva kuri Republika ya gatatu. Kubwiwe ngo ni ikimenyetso cerekana ko leta atacigwa yigeze ikura mu yugarwa ryayo ya mbere kuko ngo iguma ishinga yandi mashiramwe kubera gusa hariho akabi gato kavyungukiramwo. Yagize ati birya biza gutungisha abantu bake ntibabahende. Yongera ati none ko hari amashiramwe ya leta yugaye ayandi nayo ari ku musego none nakaye karusho bazanye uyu munsi. Akibaza ko abategura ibintu nka birya ari abasobota umukuru w'igihugu bamwe barwanya leta bayirimwo. Afatiye akarorero kwishira hamwe rishasha rizozana ibitoro Sopebu ngo usanga abagize urwego nshinga ntwaro nka bose conseil d'administration arabo muri leta kandi ngo bagaca bazana umuntu wabo abayoboka ngo arirongore. Ikindi ngo leta ntiyari kwiye kongera kuba mu badandaza ahubwo nyabona yo kohereza abagomba kudandaza. Agira ati twese turazi ko leta itadandaza ariko urabona ko vyose bizokorwa n'iryo shiramwe nyene hakaba kurangura ibitoro gutanga amasoko kubidandaza no gukora amasuzuma. Iyo ngendo rero akaba ariyo mvo ngo gushika uyu munsi mu Burundi dusa n'abagandaye. Yagize ati uravye ibintu biriko biraba burya dusa n'abagandaye. Uravye igihugu kitagira amatara amazi ibitoro hafi imyaka 2 urabona ko kimeze nk'ikigandaye. Akaba ari nayo mpamvu mu rwandiko rugizwe n'impapuro 4 Orcom yarungikiye umukuru w'igihugu inama nshinga amateka n'inama nkenguza amateka Murantungi. Akaba ariyo mpamvu ku rwandiko rugizwe n'impapuro 4 Orcom yarungikiye umukuru w'igihugu inama nshinga amateka inama nkenguza amateka imiganga n'abandi bose bajejwe gukurikiranira hafi ibibazo vya leta isaba ko hoba gutunganya neza ibijanye n'intwaro n'ivyo butunzi
n'ivy'ubutunzi gukora ivyigwa vyerekana ingene mu mashirahamwe ariko arabaho, kandi imbere y'uko abaho hakabanza kubaho ivyigwa kandi na leta ikareka kuvyivangamwo. Twabibutsa ko kuva muri Repubulika ya gatatu yari irongowe n'umuhisi Major Pierre Buyoya, amashirahamwe atari make nka Cotebu, Verundi, Kadebu, Onafa, Afritari, Otrabu, Eri Burundi yose yugaye, tutibagiye BBC, Okibu, Onde, Oneri ndetse na Kojereko. Amashirahamwe yitwa ko ariko arakora ariko asa n'ayaremvye, ariko umusego gushika ubu ni Regideso rije gutanga umuyaga nkuba n'amazi mu gihugu c'u Burundi rikaba ryarashizwe mu minwe n'ivyo kuzana ibitoro mu gihugu, hakazamwo Onatel, hakazamwo Kojereko, Oteb, Onaturu na Otrako. Aho nayo nyene gushika ubu akaba afise amadeni arenga imiraridi 1,500 nk'uko bitangazwa na Gabriel Rufyiri. Ni mugihe kandi mu yandi makuru imiliyoni 600 y'amarundi ariyo mahera umuryango wa Croix Rouge Burundi umaze gukoresha mu kugarukira imiryango yahuye n'ibiza n'isibe. Ku civugo tugendere abantu kuri uyu munsi igenekerezo y'umunani Rusama uyu mwaka w'2024 hahimbajwe umunsi mpuzamakungu w'umuryango utabara imbabare Croix Rouge. Mu Burundi ibirori vyo guhimbaza uyu munsi mpuzamakungu vyabere ku cicaro gikuru cy'uyo muryango i Bujumbura. Olivier Haringanji ahagarariye CCR mu Burundi, Comité International de la Croix Rouge, yamenyesheje ko igenekerezo ry'umunani Rusama ari akaryo keza ko gusubira kwishimira mu kwishimiriza no kwishimiriza agatima k'ubuntu kamye karanga abatabazi ba Croix Rouge, bongera kandi bakeza abo bose bakorana ishaka mu kibano cabo kugira bagabanye ububabare bwibonekeje mu kibano. Ni nako kandi abandanije amenyesha ko umuryango utabara imbabare Croix Rouge mu Burundi ushigikiwe n'abasanzwe bawufasha bahurikiye mu muryango wagutse wa Croix Rouge kw'isi witwaritse cyane ikibazo cyo gutegura no guhimiriza abagize ikibazo kugira bamenye inyifato ubogira mu bihe cibiza n'isibe. Yasozereye kandi avuga ko umuryango utabara imbabare mu Burundi wiyemeje kandi ko uzokwama na ntaryo uterera mu gufasha mu buryo bwihuse abashikiriwe n'ibiza n'isibe, eka mbere no kubafasha gusubira kwivyukiranya. Anselme Katiyunguruza, umunyamabanga mukuru w'umuryango utabara imbabare Croix Rouge mu Burundi, yamenyesheje ko mu Burundi hari abatabazi bashika 6800 kandi bakaba barafashije cyane mu gutabara no gufasha batewe n'ibiza n'isibe mu bikorwa bitandukanye, kandi ko amahera y'ababa miliyoni 600 z'amarundi arizo bashoboye gufashisha imiryango yo mu Cibitoke, Bubanza, Bujumbura na meri ya Bujumbura, Rumonge n'Amakamba yahuye n'ibiza n'isibe. Akaba kandi yamenyesheje kandi ko kuva muri Rusama gushika muri Mukakaro hategekanijwe amahera angana no muri yaridi umwe w'amarundi uzofasha mu gushika ku bantu basinzikajwe n'ibiza. Mwomenya ko kandi umunsi mukuru mpuzamakungu w'umuryango Croix Rouge utabara imbabare wama uhimbazwa igenekerezo y'umunani Rusama buri mwaka. Aya akaba ariyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tujicikanwe nayo dushikiriza usangiza no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo batoje bacikanwa niba biriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muza TV Imana bahezagire.